Bavukanyi mudukurikira dufise umutumire araza kubibwira muraza gutangara araza no kubabwira igituma twashimye kuganira nawe. Nagomba rero ndamusabe abibwire hanyuma duheze tumuganirize. Je nitwa Leonce Maniriho, nkaba mba mu gihugu c'Ubutaliyano, nkaba ndi ngaha i Paris kubera urubanza rwo kwibuka imyaka 26 iheze habaye ubwicanyi mu seminari ntoya y'Ibuta, kuko nanje ico gihe niho nari. Aho urumva kwa rukwibuka abamaratiri b'umuvukano biciwe mu seminari y'Ibuta. Mbega vyagenze gute? Mwebwe mwaba mwarashikiwe canke ntimwashikiriwe? Ego, abamaratiri bapfuye barabana twabana twakuranye twasangira akabisi n'agahiye. Ico gihe jewe niga mu mwaka w'13 nari mu bana bakuze. None rero ivyashitse nanje vyaramfashe vyarankozeko kuko nararashwe ndaja mu bitaro Rwakarede, Imana irakinga ndakira. None Imana ikaba ikindinze gushika n'ubu. Mugabo urumva abo twari kumwe hari abahasize ubuzima. Mw'ishuri wacu twasigaye turi abantu bari munsi ya 50%. Kuvuga yuko ishuri yacu yababaye kurusha izindi, iri mu mashuri yababaye kurusha izindi, kuko twari no mw'ishure y'aba-ene y'abakuze kurusha abandi bana, kuko twari mu 13. None ivyo vyose bimaze kukubako ukabona n'ivyo vyabaye ukabona urakize, muri wewe wiyumviriye iki? Jewe sinzi igituma nakize, mugabo nizera ko hariho ukuboko kw'Imana kwankuye muri izo vyara vy'urupfu. Hanyuma nkibaza nti igituma nakize abandi batashoboye gukira, kumbure hariho mission ngifise kubera ngihema nkiri kuri iyi si, mission yo kumenyesha urwo rukundo abagenzi banje, inshuti bapfuye muri kirya gihe, kumenyesha urwo rukundo n'umuvukano bapfiriye kugira ngo bishobore gufasha igihugu cacu c'u Burundi n'isi ndetse n'isi nzima. Tubita abamaratiri b'umuvukano. Umumaratiri nawe n'umuntu aba adasanzwe. None abo bitavye ni igiki bari bafise kidasanzwe canke ni igiki co kwerekana yuko mu vy'ukuri twobita abamaratiri? Bari abantu basanzwe, bari abanyeshuri nk'abandi, nka jewe nk'abandi bose. Bari abana bafise indero, nivyo indero twahawe mu seminari twese. Ivyo bintu vy'Ibuta vyo kwica abana bitarahaba, bari abanyeshuri nk'abandi, nta na kimwe cadutandukanya, nta na kimwe caboneka. Harimwo abasenga kurusha abandi, mugabo ntitwovuga ko bapfuye, bari abasenga gusa. Ivyabaye Ibuta rero nivyo vyerekanye yuko badasanzwe, barya abana badasanzwe. Bari bafise uburyo bwo kwibohora, kuko abaduteye bashaka kutwica baraduhaye guhitamwo. Batubwira bati umuhutu aje harya, umututsi aje harya. Ni ukuvuga yuko iyo umuhutu agira ati jewe ndi umuhutu akaja aha, uyu mututsi akagira ati jewe ndi umututsi njaha, vyaraboneka yuko abaje kudutera bashaka kwica ubwoko bw'abahutu, abahutu bagasigara, ubwoko bw'abatutsi, abahutu bagasigara. Ni ukuvuga yuko abahutu bari bafise moyen zo gukira kurusha abatutsi. Rero abo bantu bagize izo zose barabirengeye, kubera iwacu mw'iyo seminari nta muhutu nta mututsi, on était des frères kuva imyaka n'iyindi, twarabavukanye imyaka n'iyindi. Rero nta na kimwe cashobora kubavangura, cashobora kutuvangura uyo munsi ngo
babone abagenzi babo b'abatutsi bishwe nabo ngo basigare. Ico kintu cyo kuvangura amoko nticari mu mitima yabo, nticari mu mibereho yabo. Ico kintu nico umuntu yovuga ati n'abamaratiri kuko bapfiriye ibanga ry'umuvukano, kuko hariho abari gushobora gukira batemeye gukoresha iyo turufu yuko bari mu bwoko budashaka kwicwa kandi bari kubikora, baca bemera gupfa bapfira hamwe. Abo bana n'abamaratiri ahanini ku bwanje kubera ico. Hari ijambo Yezu yavuze ari ku musaraba, yavuze ati bagirira ikigongwe ntibazi ico bakora. Iryo jambo hari ico rikubwiye, urashobora kurinywanisha n'ivyabaye? Ego cyane, iryo jambo niryo abamaratiri bapfuye bavuga, basabira abariko barabarasa, abariko barabica, kugira ngo basabira ikigongwe abariko barabica. Ni naryo jambo Yezu yavuze ari ku musaraba. Zerekana yuko hariho igice kiraba ukwemera Yezu Kristo. Ico kintu cyo kwemera Yezu Kristo nico coba caranabatumye bapfira abandi, nka kurya Yezu Kristo yapfiriye abanyabicumuro, abantu nka twebwe. Iryo jambo bagirira ikigongwe ni ukushaka kumera nka Yezu Kristo uko byamugendeye nawe, kuko nawe n'umumaratiri yapfuye asabira abariko baramwica. Ego murakoze cyane. Urumva yuko ubwo buzima budasanzwe, kandi iyo ngabirano baronse nayo nyene idasanzwe, ko noyita nk'ingabirano kuko ntivyoroshe. None ukurekuriranira, kugira ikigongo umuntu burya biroroshe, muvyumvira kwiki? Kurekurira canke kugirira ikigongo umuntu ntivyoroshe, na cane imenema wakwiciye, wakwishe, wakugire nabi gatoya. Ni ingingo iri mu mutima, ni ingingo iva ahantu tudashobora gukontorora. Ni ukuvuga yuko umuntu afise ico ciyumviro kiri spontane cyo kurekurira umuntu, aba afise ingabirano zidasanzwe muri uwo mwanya. None rero abo banyeshuri bibuta vyerekana ko muri ico gihe bari mu nema, bari muri iyo dimension yo kurekurira n'abariko barabica. Nico kandi kiri mu bintu bishobora gusigura igituma umuntu abita abamaratiri b'umuvukano. None abantu babika indani inzigo canke baca bakoresha kwihora, ugasanga ukwihorahorana bitumye injyane zibandanya, abantu baguma bicana. None bene abo bantu babwira iki? Abantu biyumvira ko kwihora kuzotorera ingorane igihugu cacu gifise barihenda cyane. Abamaratiri kanatsinda baravyerekanye, babitahuye imbere y'abandi, kuko nico cerekana yuko atari abantu basanzwe. Kurekurira niyo nzira yonyene ituma igihugu gishobora kogorora. Uko kurekurira abantu no gukira mu mutima k'uyo muntu yarekuye, mugabo akibaza ati Imana ifashe uko ndamurekuriye nawe bimushikire, yumve yuko ashobora kubohoka. Nico conyene, niyo nzira yonyene abamaratiri nk'uko bavyerekanye ishoboka kugira ngo igihugu cacu cogorore. Hanyuma hazokenerwa kumbure ubutungane, mugabo n'ubutungane bushoboka haramanje kuba ico kintu cyo kurekurira abantu mu mutima wawe, kuko naco kirekura gituma umuntu atekanirwa uwo biriko biraba hamwe n'uri karabikora. Ego murakoze cyane. Kuvaho mwumviye yuko Ekereziya Katolika itanguye kwinjira mu mugambi wo kubagira abamaratiri, nukuvuga bazwi bambazwa bo kwambazwa kw'isi yose atari mu Burundi gusa, mwacakiriye gute? Mubona hokogwa iki kugira ngo abakirisu bari mu Burundi bavyumve, mbere n'abakirisu batari mu Burundi bari kw'isi yose? Kuri jewe byari bisanzwe, kuko
ekereziya imaze kubona iyo témoignage y'abana bakiri bato bakiri jeune bapfira umuvukano, ntiyari gushobora kugara amaso kuko misiyo ya ekereziya no kwiza hose izo valeur z'urukundo za fraternité ntiyari kugara amaso ngo ireke kubona yuko hariho ikintu kidasanzwe gishobora gukiza isi nzima, kuko umuvukano ukenewe n'isi yose, ntukenewe n'abarundi gusa, ntukenewe ku bakongomani gusa, ukenewe mu isi yose. Ekereziya ko ijejwe gutagatifuza igihugu c'Imana gikwiye ku isi yose, ntishobora kwirengagiza uwo muvukano werekanywe ibuta, kuko izi neza yuko uwo muvukano ukenewe ku isi yose. None rero navyakiriye neza, ndavyakira nk'ibintu bisanzwe ekereziya yabwirizwa gukora, ça fait partie de sa mission. Urakoze cyane kw'ico kiganiro ciza tugiriraniye. Nibaza yuko abantu batari bake badukurikirana bazoheza bakamenya ivyabaye, bakamenya ivyo gusengera, bakamenya ko boja nibuta kuja kuhasengera gose, kugira ngo iyo démarche abasenyeri batanguye ibandanye kandi neza, kugira ngo kandi ntitubigungire ko abantu bagira ivyiza nk'ivyo bashoboye kwemera gupfa bakivako, hanyuma bakerekana uwo muvukano kugira ngo ukwire isi yose. Murakoze cyane, mugira umugisha. Hanyuma mwebwe urumva Imana yabasigaje kugira ngo muze gutemwanya, bon témoignage rero mubikwize hose kugira murigisha uwo muvukano. Ivyo bintu natwe biri comme nos devoirs, biri nka mission twumva dufise, kuba twarasigaye ntitwasigaye kugira ngo tubeho gusa, no kugira ngo dukwize hose uwo muvukano. No kuvuga yuko uyo muco watse ibuta ubwirizwa kwaka wakira abantu bose bo kwisi yose. Murakoze cyane. Oh, merci beaucoup, au revoir et puis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.